ngo natsirwa no guheka umwana hazotangura umugabo toshobora kubandanya oya hindukira umurabe mu maso ni mwiza kuri ruhande ziwe ari mwiza biguteye kugubwa neza canke warusanzwe ugubwe neza taranaza twangowe neza icambere nuko ni gikorwa cyateguwe bihagije ikigira kabiri nuko abagiserukiye ari abantu kabisa twizeye kandi bizewe n'abandi bantu benshi rafise umukoca wacu ariwe Ribat batazira nsoro rero umusanzwe mubuzi nawe ko ari karahara mu ruganda ntibacure nta muntu yavuga ngo narahe mu kigo kandi ni nkuko ata muntu yavuga ngo narahemuka jewe deko urarabugire regrage mpemuke ngire regrage mpemuke yaye nta muntu yobitera amashugwe ngo narahemuka canke ntarahemukirwa je noneho niyo mpemutse gato naho kuba kantu gato umutima uramburaninya cyane rero nukuri bo nkaho no wanarahemutse antuka ivyo naranavyihanye ujya je ahubwo simpemuka barampemukira ifoto zanyu zavugishije abantu siri tubagaruka kuri Parma baravuga ati none no mukobwa ari nyambaragira rimwe rimwe agasitaza abantu come on no mukobwa ABCD ati none go promotinga filme ni mpaka batwereka amaguru yabo nibindi ati nta yindi nzira nziza bafise bokoresha none tuzozikunda kubera batweretse inzobe zabo nibindi Parma uri kurakira gute public yakujajinga kuno kuntu rimwe na rimwe ukamenga bavuga ngo no mukobwa je nabi ariko araca mu nzira itiri musabagabo oya je nabagabo ntirimutsa kandi twa ifoto ni foto kandi nibaza yuko antuka nta foto nabana ari foto je ni gusa kuko ni foto ziri hanze abantu bose bariko barazibona nibaza ko ntabwo ari foto zitirimutsa oya ni bisanzwe nta bihimba bimwe bimwe mu bikugize ugira ubwoba bigiye hanze ukabona ati mugabo bino bintu bigiye mu maso y'ibihumbi n'ibihumbi menga si byiza gose antuka umuntu abagizwe n'ibihimba yani vyibanga niko no cita sehemu za si wewe ndio sehemu za siri lakini nachoweza kuambia watu sikuwahi kutoa nje sehemu zangu za siri hapana hata wewe ukitizama zile picha utasema kabisa kuna sehemu fulani ambayo si ya sehemu yake asili aliificha sijawahi kutoa lakini hizo sehemu wanakwambia eti zinazidi moja kama zipi hata wewe mwenyewe tayari umeshaziona zile sehemu kama zitila yani zipi labda reka ngaruke gato ya muri runo twanse reka ngaruka muri runo rwose kuko impamvu z'abadukurikirana zicamvuye ko reka mvuge cyo baza kumva ari benshi nabo ni Kiswahili mimi niko mtoto wa da ninaweza nikaongea Kiswahili najua hata kama kutokea juma pili hadi juma mosi au sio bana nukuvuga ngo Dico Entertainment. Yamani flash up ladies and gentlemen ndabashimira cyane aho muri hose imani bahezagire ku rukundo mutwereka mukabana natwe all the way from Dico Entertainment haba mu buryo bw'ibyimviro mugasharinga mugasubscribinga kugira muzohore muba abambere naho duhera tugira intege tugume tugaruka again and again we back ndi kumwe na Santreze ku masanamu ya Karorero mumaze kumenya jewe nitwa Dikurio Leonce the son of Dr. Vlove aka Dicom aka the ambassador from zero to hero with the champions from one possibility to the more possibilities na kiriya abantu bakuva muri BFA umwe yitwa come on kubavuga bihava bingora reka ndabareke bivugire from ladies first ndahera kuhifise mu ntoki ndavuga micro iryo nzirimwe yitwa Kamaliza the one and only
murundi kazi kabisa ubona yuko abameze neza yamara n'iryo nzi reka ndamureke yidondore mu buryo bunini uvuga amazina nk'atanu kabisa niwayabura utimushiramo irya sokuru wawe. Okay. Murakoze. Hanyuma nizera ko ntari umushasha imbere y'amaso y'abantu. Kindi naco amazina yanje benshi barayazi. Ariko ko baba batayazi rimwe warivuze. Ibyo nibaza ko ntorisubira. Wowe urarisubiramo kabisa. Nshobora kuba nanarivuze ko tariko. Oya. Wabishoboye. Izina ryanje ni ay'abavyeyi banyise ariko. Karangamuntu. Yego. Canke passport harabana nagitungizo. Ibaze na ni Kamariza Evrine. Okay. Ayo ni amazina abavyeyi banyise. Hama hejuru yayo hariho Princess. Wibuke babuza 5 Kwesha. Gatatu. Unamusikia Princess. Yeah. Tuzeruga tuvuga n'abayatwise. Princess naryo wagiswe? Princess na Prince. Princess wagiswe na Prince. Onye ni birebire byajyo nzorigarukako. Hama hakaba rero nirindi rero ririko rirakora cyane Parma girl. Iryo naryo nibaza ko atari rishasha mu mati y'abantu canke maso y'abantu. Yego. Atanu yakwiga yemwe. Ntaco irindi ririra ntaco reka to. Bagenzi mwe mukuri Ndiko Entertainment atanu mwumvise yakwiye ndacumvane. Wavuze Kamariza, uvuga Evrine, ugaruka kuri Princess, wagarutse kuri Parma, haracasigaye rimwe. Reka menda shira ko BFA. BFA. Nako nakawe. Nibaze nakabiki. BFA. No muntu avuza amamoko yiwe ntaco biba. Kamariza, Parma, Princess. Mbere ndi nijya every bya nteripogeka cyane iryo cyo turagibagiye kabisa. Umeze neza ariko cyane gose narimba kumbuye byanyavyo cyane hagati ya Diko na Santreze ninde wari ukumbuye gusumba ubundi. Ba araseremuye Santreze akaba aratsinze atarana muvuga wikomborera shaba gushira mu byuma byiza bagufotora bakaguhana ama video meza muga nanje ndaguhejwe igihe avugisha ukuri cyane gose mvuga iyo mikoro mbana oya ndayiguha neza iyo mikoro nahijwe iryoyo ni ntaje oya bo antuka ni mikoro ni sawa iji naryo ni top. Okay. Wow muriko muri amasantreze uramubona none umuntu avuga ko yaragukomboye mana Imana irarema irarema nawe urabizi reka ndi uno musore w'inyinyi nawe ntave yumva akantu abanza yitondera abantu turaza kukugarukako nuko namaze kukumva. Wamaze kukumva Nakabonye hakiri kare. Ukabonye heje ko ndakabonye mu nyinyi yawe uje urazi gutangura guha mikoro no mukobwa. Oya none turi misi ryabongereza munsi avuga ngo ladies first. Ariko naho ntibivye Imana yavuze. Imana yavuze gute? Imana watwe yatanguye kureba umuntu w'umuga. Niko biri. Nimba ariko biri kweke yateje natagura gufata ijambo. None ubu ko ari ukuvuga turi mu kurema. Oya nimba yararemye. Iremwa no gutaramura umuntu uvuga wumva bisa. Ibizokurikira vyose azoko mpatangura umugabo. Okay. Yego. Ako gatori kawe ndakavuguruza ubunyene byihuse wumve. Gerageza. Nitwagera no muri maternity tugiye kuvyara atangure muri maternity nubundi haba hatanguye umugabo uzi impamvu uje niba bayatanguye akazi k'ivyo bintu byose ibiki byo kugira shike muri maternity byo kuvyara nitwagera no mu gikoni guteka abanza hatangure umugabo. None Diko uvugisha icyo kuri wewe nta munsi waje mu gikoni we umva numunsi umwe mu minsi myinshi umugore wanje yaragiye nimba ndamufise of course siko none no mu guteka hatangura umugabo urahaba uvuga ngo niba bayabisomye ntumva ko byose bwari bije mu gikoni byose biba byahereye ku mugabo aba mama nabo cyangwa abagore bisumira bakanitekera bro si byose biba byasumye umugabo hari abagore bigira guhera ku mafaranga yikorereye agasuma byose wumva aribo baguma batangura uje umugabo sinzi ko umugore sinzi ko afise umugabo wanyawe kiretse mu gihe umugabo yibagiye inshingano ziwe ni umugore ashobora kwisumira nturasindwa mbandanye reka tugerageze tugeze vuga yego canke oya mvuga kandi kamwe abantu bazoca baducira urubanza nihagera no guheka umwana mu mugongo hatangure
ujya nibimuheka niba yabigutse burya rero je hari akantu ro mujya ndiko ndumviriza umuhungu natsirwa no guheka umwana hazotangura umugabo bisigura yeka nyene ndiko ndamubaza ibiheka umwana nindezo yabigutse para muri kuri mbuno muhungu ubujya reka rerekana akantu ka ladies first gutanguza abagore imbere rero tubyihane ndagutera inkuru ko mugeze ngaho ntibamutera amabuye abashinga nabi tubafite batera amabuye none ahubwo we niwe yabateye wemeye gutangura kandi uno musore ataratwidondora we avuga ati never abanza yatangura umugore akurikire none gashaka umva bagiye kuza barayeka n'abana imbe bazotuzo Alex ritayari madamu wani yavyara umwana kuri bambere uzotangira kumushira mu mugongo je ndavyemeye n'uruntuze ya kubera kuri izo muheka byose nje nzo uruzogi n'uruki kwa runtu rutaravako uruzogi sorry uruzogi yarakireka aratwitondora nta naratwitondora reka twumvisha impamvu rero twari guherako ntaco wihangane amareka ntangure ndamusiye abakunzi ba Diko Entertainment musanzwe ni ryambere ngeze kuri iyi miko ariko bivanye n'ukuntu numva Diko numva nyene umenga ngo arabikora neza ngo niba ari nimbe ni king wabadada sinzi oya akantu umenga naku oya Jason Dowo kwe ni Doctor of Love Doctor of Love ega none ukundiki jewe byinshi ariko hanini ndazi nabanyene oya uvuga nawe urimwo cyane oya navuze abasinavuze twebwe no nabo nkabumbise aribo duhera ko aribo bana twibarutse bakaduheka cyako kantu we kandiye mu mutwe oya raba kamwemwe wuzuye kuba wicaye iruhande yawo wari bwatwenge nkuko ego mfise impamvu ndyohewe none irarenga iyo ya mbere nawe uri kuranyagiriza reka tubandanye gatoyi ku mazina yanjye wumvise Diko ngo ni Alex ariko jewe amazina y'abavyeyi ni je navutse nsanga nitwa Alexis Sabimana ariko ndigira haruguru gatoyi nisanga ko nagena mbona isi hinduka nsanga nitwa Sibomana Alex hageze mu minsi mike niki kirundi cyarahindutse ahubwo habuze gata hinduke yose ariko nakimvuga ati Alex wana kasina keza bra Alex ashiko kuguma Alexis Sibomana abantu kuko Sibomana bazi ko muri iyi si ushobora kugenda hari ugasanga ibintu byahindutse abantu kubera ko ni hatari byovyo yego rero benshi banzi ku izina rya engineer yego ko na engineer no yahindutse izina kuri wewe wubaka amazu ucimiye ifurege niba atari imiserege engineer yubaka amadunda y'inkoko musaze benshi iyo bumvise engineer umva ngo namazu ariko Jesu uko di engineer en informatique ibintu bijanye na informatique bata donc ndashobora kugira icyo mfashijemo mu bya informatique rero nimba nawe bikeneye urahawe kazi utaciye ku ishuri uvuze ikintu ngo informatique wakimusigurira gute mu majambo make mu kirundi novuga mu kinyarwanda donc nuku donc iyo vuze n'umuntu navuga ati ku France ariko reka ngerageze mu kinyarwanda buke ni donc kumenya gukoresha ibikoresho by'inkoranabuhanga donc gutumatumana kw'amakuru byinshi donc iyo tumvise informatique kumva ibintu byinshi harimo les ordinateurs maintenance donc tuvuze maintenance comme réparation ikibi cawe nuko bisigura ukagarukana mu gifaransa erega igifaransa nuko ndabikubaza mu kirundo ukabishura mu kinyarwanda uya twakoronijwe n'abafaransa none n'abanyarwanda barabakoronije kugira uvuge ibyo by'ikoranabuhanga uya ikinyarwanda n'ikirundi bitandukaniye ahubwo bitandukaniye kugenda bikubaza mu kirundi byishure mu kinyarwanda ahubwo je niko numvise umenga karandyohe uraba wumva rero urumva informatique harimo ibintu byinshi garukako reka tubandanye n'ivyatuzanye for sure umeze neza ariko wimva gute iruhande ya Palma iruhande ya Kamariza iruhande y'umukobwa ariko aragenda agaruka mu binyamakuru bavuga ati no murundi kazi rero mu mwitondere ujya nawe nyene ndazi ko yiyumva neza umuhungu rero ni kasha je mbaza wewe uko wiyumva ugaca umuvugira kamuko avuze wiyumva wewe niko wiyumva kwera atakubeshe nampinyutse ibyo akuvuze nibyo je mu ruhande rwanje nimva neza muga ntiwimva neza kuri ruhande y'umusore mwiza
Bo turashobora kubandanya. oya vugisha ukuri ako tugakwebe navugisha Turashobora kubandanya. oya hindukira umurabe mu maso mbere yuko unyihutisha ngo ndakabandanye uyu musore ni mwiza si mwiza Ni mwiza. kuba uri iruhande ziwe ari mwiza biguteye kugubwa neza cyangwa wari usanzwe ugubwe neza ataranaza Twangoye neza. nubwo ata ariko arakwepa ikibazo aguwe neza kubera ari kumwe n'umusore cyane yego waracibuka Bo antuka. ijoro n'abatigera kizi Uruti wigiye. so nakireba n'abantu babiri ntangiye bavuga ko mwaciye muri Burundi Film Academy nimba ntibeshe Alex Mengana n'amanyarikana aragraduatinga paruma sinzi ariko gusa nakiriye abantu vyitwa ko bafise ubumenyi muri gisata ca cinema muri bande mugenzwa n'iki uno munsi amazina mwayavuze murundi ruhande rw'akazi muri bande ni iki cabazanye hano ko je nshobora kuba nabatumiye gusa bwa kwiterera inkuru ariko mwebwe mufise ikibagenza kirenze inkuru mugenzwa n'iki uno munsi reka hatangure wawo ndi yanyatanga nta gashari karimo oya ubivuze bivuye ku mutima okay uri yabageni nayo utanga reka uwabanje aba ari wowe banza n'ubundi Uratsinda kubwire ndiko. Buriya abantu sinzi burya rimwe na rimwe hari umuntu ashobora kwemera ikintu atacemeye. Urumva? Kuko hari akantu kaje sinzi umugabo ni waba yaguze imbihe ku mwana ni waba yagize gute aba yaguze igitanda washashe yego sawa mbo antuka ikitugenza nibaza yuko reka ntabone ngo nagumye ndamujyana ibintu uburayimuha rero nawe okay avuge rero ryambere okay ubuzengura patro kwa kubashe cyobahero ntuciyambure wa mugabo mwavyumvise yuko turi twarize amashuri menshi kugeza huko ubumenyi ariko mu mwanya amashuri ngomba mvuge n'amashuri twize muri Burundi Film Academy aho twize amashuri atari mu market turakora ibintu byinshi ubumenyi turabufise muri Burundi Film Academy umvise ivyo ishuri ryavyo ryigisha ibintu bya cinema twe turi ngaha nk'abantu baciye muri iryo shuri iryo shuri twagizemwo bitari bike hanyuma harageze igihe tubona yuko ati rero ibintu twize ifo yuko tuja kuri tele tugakora les pratiques sivyo twize bijanye na cinema acting ibintu donc bigiye bitandukanye byose bijanye na carrière ya cinema rero novuga yuko muri iki donc uwo munsi tuzanywe n'igikorwa twakoze cyo gikorwa ndibaza ko benshi babaza ati none ivyo bintu mwe mwize nibiki ko atana kimwe tubona tuze tuti reka rero tumanze twitonde kubera ko ameze simake duhejeje ibishigwa benshi bagiye batona amafilme atandukanye ariko kuri iyi ncuro nitwe twiyiziriye cyo gikorwa rero icyo kituzanye hano uyu munsi no kuvuga ngo nimba ndiko ndabyumva mufise filme igira isohoka cyangwa yamaze gusohoka ni filme navuga yuko itegerejwe vuba ntirasohoka yego mwebwe babiri rimwe mwayikoze canke hari abandi bantu barenza abo uno munsi navuga yuko twaje duserukiye abandi turi kumwe mu mugwi kubera ko twagiye hamwe dukora umugwi witwa AGP Films ari nayo zina rya channel iyo film igiye kuza izo chako okay nkanasaba yuko vuba cyane mu simbira ko kugira muwe muragira subscribe oya vuba cyane ahubwo ubunyene bakorokereko ntavyumva uno munsi nyene bahitira bikora yego kubera ko burya ikintu gicakozwe n'impano zamanje no kuvyiga si ikintu gisanzwe novuga nti rero iyi filme ifilme igiye kuza musanzwe filme nyinshi ziko zirakorwa n'abatagiye batandukanye kandi harimo abo turabira kwicitegerezo tukabona tuti ibintu bimeze neza ariko natwe zati reka dushiye muri ino turufu natwe turaye bino bintu yego n'abatagiye batandukanye
filme nibaze yuko muzoyikunda kandi iyo turufu niyo muri kumwe canke n'izindi strategy mufise nanjye muri umwanya ko ndavuga filme burya ariko ndavuga iyi ari nimuse ngo dushiremo ino turufu sinayimenye turufu ya filme muzisanzwe ziko zirakora muzisanzwe zihari oui okay rero filme vraiment ni filme iteguwe yanditswe ya directingzwe n'abantu babizi ikinwa n'abantu babizi kandi bafitiye experience mu nyigisho ndetse n'ivyo bagenda barabira hanze yo turiko turaba filme z'abandi bantu turavuga ati il ko dukosora hano kabisa rero nubwo dushobora gukora amaherere ariko hariho navyo twebwe twifuza kugira kugenderako kugira ngo turabe ko kariyere sinimike y'abantu benshi muri ico gihe rero novuga yuko muri abo benshi natwe turimo rero novuga yuko iyo filme vuba cyane igiye kudushikamwo nizere yuko nk'abakunzi ba Diko Entertainment ngira mukivyumva kubera ko mwese muri abakunzi biwe n'abakunzi bacu yego nizere yuko mugiye kudufata umugongo mudushigikire ni filme nziza nkuko mbanda ndabivuga ni filme nziza ndazi ko muzokibona wow yego Pamagel watasheje nkiturashaka oya no kuri kwibandi ngaha mu byavuze byinshi uhone nda kumenyereye ufise n'igikorwa kikiri hanze wanashakira ca moto bushasha bagende bagume bakiraba kuri YouTube channel yawe uno musore haraho yoba beshe oya na namwe abeshe okay hanyuma icyo nokongera ko byinshi yabivuze nuko turi hano kubw'igikorwa twateguye tugiye kubashikiriza mu mwanya muto uri imbere kandi atari munini cyane kandi igikorwa ciza cyane gose no kuvuga mbanze kwanza nshimire babakunzi banje bavuye muri umuryango wa Diko Entertainment antwa ndazi ko nsibake ni benshi kandi baranshigikiye kandi narabishimye nukuri n'ubu ndacabishima cyane gose ariko nizera yuko nabo nyene batahagaritse ari ukudusupportinga baracabandanya badusupportinga kuko ibindi byiza biriko biraza biregereje ariko kuri uyu mwanya kubw'iyi filme igiye gusohoka ni filme nziza cyane gose ni filme nkuko yabivuze hariho abadufashije kuyitegura n'abantu babimenyereye cyane gose kandi babizegwa nico gituma tuvuga ati ni filme nziza cyane izozi baryohera kumbure gusumba n'ibindi bikorwa twakoze rero ni filme twakoze turi numugwi w'abantu bane urabona ko no musi twaserutse turi babiri ariko hari abandi babiri batashoboye gushika nabo nyene kumbure mu misi itari myinshi barashoboye kuza bari hano nabo nyene batanga ubuhamya ku bw'ico gikorwa rero turi ngaho ku bw'ico gikorwa kandi vraiment turizera ko kimeze neza cyane gose wow ni giki kibatera kwemeza ko kino gikorwa c'abari ciza mu gihe uno munsi hari amafilme menshi meza no gusumba uburyo mwabamwiyumvira ibintu bibiri byonyine mushimira ko mubavuga ati kabisa iki gikorwa abantu bacitege icambere nuko ni gikorwa cyateguwe bihagije ikigira kabiri nuko abagiserukiye ari abantu kabisa twizeye kandi bizewe n'abandi bantu benshi ivyo nivyo rero dushira imbere tukabona ko ico gikorwa ari gikorwa ciza cyane abo bantu ni bande ni kuvuga turafise umukoca wacu ariwe Ribat batazira nsoro kumbe nsoro niwe yagafashemwe umugani w'ababandi uwo niwe mukoca wacu wow rero musanzwe mumuzi nawe ko ari karahara mu ruganda ntibacure cyane gose ajya niko biri ni karahara mu ruganda karahara mu ruganda ntibacure kuvuga nawe uco byumva nyene cawumva isobanuro ni kuvuga rero mu gihe ari wabirongo ivyo bikorwa tuba tuzi ko ari bikorwa vyiza cyane kandi bishimwa n'abantu ego wow izo soka ryari bwana Alex engineer iyo chako engineer kuja naje nasanga navuza amakosa kubera ko engineer yenda kumvise akaratuma usubizwamwe intege uracyumva nyene bon vraiment nukuri novuga yuko gira nti murindira mwihanganye ariko mwaramaze kubona bapibliya ibintu byinshi ko filme
yiswe trahison mu kirundi ubuhemu. trahison bisigura ubuhemu. Ndavyibaza nta gifaransa nzi. Uravyibaza man. Mwageze kuregera mutora titira nasohoka utaramenya neza na neza ico bisigura mu kirundi. Erega ntabisiguye sinzi impamvu ni bagombye kunsubiza. Nuko tabyo jewe n'ababakurikiye twagize amakenga niko abitahuye neza. Voilà niyo ntivyumvye washatse ko. Mu sense trahison ubuhemu kigwa donc ibintu nk'ivyo nyene. Rero ni nkuko bavuze filime nziza vuba cyane. Reka dufate ko ku munsi wa gatanu itariki 8 ni vendredi w'indwiza. Aho izoba yamaze kubageramo. Izoba yasohotse kuri AJP Films. AJP Films. Okay. Wewe warahemutse cyangwa warahemukiwe? Navyo ndamenye. Kugezo. Nzobimenya vendredi. Nuzomenya ko wahemutse cyangwa wahemukiwe? Niko ndavyibaza nanje ko ariko nzobimenya. Kama. Wewe uramaze guhemukirwa cyangwa uramaze guhemukira nk'umukiriso? Nk'umukiriso. Atwa turi muri iyi si nta muntu yavuga ngo narahemukirwa. Kandi ni nkuko ata muntu yavuga ngo narahemuka. Jewe. Tiko. Urarabugire regrage. Mpemuke. Ngire regrage mpemuke. Yaye. Mukuvuga usanga ntiwibeshe. Yavuze ngo ni king of love. Usanga nyine arinda kuyirira. Bisa n'ibyo rero. Yego. Abisigura ngo uramaze guhemuka uramaze no guhemukirwa. Nta muntu yawitera amashugwe ngo ntarahemuka. Canke ntarahemukirwa. Igihe uba warahemutse ntuvyicuza ko ravuga ngo umutima uhemuka ngo wamamwe amaho. Cyane gose. Je noneho niyo mpemutse gato naho kuba kantu gato. Umutima uramburaninya cyane. Oya wowe wigeze guhemukira mu buryo bunini. Ntagaruka gibihero ari kuza nkukumva uricujije ukumva duhatu kujomba ati mugabo. Nimba ari Sanchez waramugiriye nabi. Nimba ari Venice Stade kone. Beko iryo zino gumurizana vraiment awe nibona kugomba kumutu. Cameraman uzimugisagara. Arabundi muntu uzima hari impamvu nyinshi zo kumuvuga. Navuze no witwa Venice promoter numwe mu bantu babategereje ko dusohora ibiganiro. Akabyereka abantu. Oya ubundi bwo bw'umuntu yahemutse. Atari bitahindutse. Ni ngombwa hazi ikintu kimucumite mu mutima. Bivanye na kujya guhemuka kuba kwabaye. Jewe rero nukuri bo nkaho no narahemutse antuka ivyo naranavyihanye. Urasabye imbabazi cyane gose. Ujya wahemukiye ereka uburyo bwiza bwo no kwegera uwo wahemukiye. Yego. Antuka kugeza isaha ndumva ko nta kimburanye. Yego. Kama ndashaka kumfase kano ka exam. Umutima wanje umbesha gashye. Mwa nko umutima uri kurambwira ngo wahemukiye urenze umwe. Umutima wanje wambeshe canke uraraba neza nico gituma nakubwiye tugire regrage. Navangiwe. Shawa vangiwe kabisa. Nukuvuga kwagiriza abanga. Ntiyorenga umwe. Aya. Alexerega no imyaka simike kwisinywa no mama. Abana babandura batuntuje imitima urasubira. Nimba ari deni rero daheranwa mugatane kano kantu ni deni ry'urukundo. Bakubwira ngo uhemukiye umuntu utereza kuzoja mu nda y'isi nawe uvyishuwe. Mugihe utataye intambwe ngo sabe imbabazi nk'izo numvise Paruma yasabye we yahemukiye. Yego. Umaze guhemukira bangahe gari? Jewe. Enje ni. Ujya je ahubwo simpemuka barampemukira. Wewe ntuhemuka barampemukira baguhoriye. Ujya sinzi ko ari isura yanjye sinzi ko ari mbi. Nimbe none kwisi umuraba sari mu baguhemukiye. Ntavyo yokora. Ntavyo yokubahuka. Iyo yarampemukiye akanje ruhande. Naba exe bagendana muri bisi bakicarana. Ni muri bisi. Eka twavuganye. Mungu ni hatari kabisa. So mushobora kwibutsa abantu mwavuze film izogera kuri YouTube channel ryari ni YouTube channel yitwa gute kubera ko nka Paruma nayimaze kumwakira afise ibikorwa navuze biracamuca ubushasha bagende babira mbe YouTube channel yawe twibutse yitwa Kamariza Movies. Niko yitwa bagende babirabe. Hanyuma ndafise n'amakuru kumbura zo tubwira ntashaka kwaca ubusubwe niko nkunda kuvyita
by'ibindi bikorwa ashobora kuzana umwanya n'umwanya cyane ko bivuze yuko ariko igikorwa gishikiwe n'ikino turiko turavuga tuzora nkundi mwanya mwiza wo kuvuga byinshi kuko Sanchez warabize umuntu kwakiriye hano menga tuba tumuroze ategeza kugaruka ariko uburozi bwacu ni bwiza kuko buri kuri mikoro nziza ukicara kuri kamera nziza kugira uvuge ibikorwa byawe ni byiza byose tubikesha Imana niyo ibidukorera imbere yuko ivyo bihe bizogera ndashaka abantu basigarane kino kintu bitega iki muri filime mugiye kuzana nihe indi nyigisho idasanzwe mugiye guha abantu na cyane cyane ko je nicanye n'uwitwa Nyama arambwira ngo filime z'u Burundi utegeza kubona uruyoya rurira utegeza kubona umukobwa yahemukiwe yavuze ibindi biki ibintu nk'ivyo nakaye kandi kantu kabijya mbo utegereza kubona abantu babiri bakundana bahukanye utegereza kubona abantu bakundaniye ku ijuru hanyuma ubuhemu mu rukundo muri Traizo nabyikanze mu mbabarire Traizo nabyikanze ibintu ariko we ntiva mu rukundo gusa gova na he ega twashobora no guhurira mwibara nkaguhemukira none umpemukiye se uko wishe urukundo cyangwa ubucuti twari dufitanyije nawe rwa rukundo bavuga sigwa abahungu n'abakobwa rero wowe uvuga ubw'abakobwa ku bakobwa Imana ikubabarira ibyo mu gihugu cacu twaravyanse cyane nta nivyo dukeneye nuwe butumwa budasanzwe bundi mufise muje mwitwaje abantu bashobora kuzabona muri no filime yanyu icyo novuga muri Traizo ubwo ubuhemu benshi nk'uko bavuze barahemukana kubera urukundo canke ibintu byinshi ngo filme ngushira ngo kubona uruyoya rurira iki ngo abantu bavanye sizi nk'uko babivuze ntabyo numvise neza ariko muri filme yacu nko navuze ni filme yanditswe n'abandi babandi filme erega twese turandika ariko ikaramu sizimwe nkuko bivuze rero uva ikaramu sizimwe ariko rero ikaramu ni zimwe ahubwo ukuboko kuzifata oya ni ikaramu sizimwe oya nimba ufise bike nkagira iyindi nzo mfise yiwawe ariko zose ni bike citwa marke bari umva ni marke rero nkoreshwa muri marke imwe ya Sine ya Indus iyo niyo marke yacu abari igera hagati kiri shasha igera hariya mukanuze ya abakide irangi rigere rihere wino yaheze novuga rero turi muri industry ya cinema ariko ikaramu ziko zirandika ni ikaramu zige zitandukanye je novuga yuko turi bashasha mu sanzu ariko rero twinjiriye mu bintu dusanzwe twiko twaronda impinduka ya cinema yego muri ico gihe tubona yuko hari impinduka dukeneye muri industry nk'amaraso mashasha rero twavuze tirekare natwe tugerageze novuga yuko ikintu tuzanye siza filime zimenyerewe ngurumva ngurukundo iki bujya guhemuka biva ku bintu byinshi ariko kandi inyigisho twe tuba dufise harashobora no ko harimo urukundo ugashobora guhemukira umuntu yego kugira ngo wironkere amaronko musa nusi sinaje kwisigura byinshi kubera kumva nico kumayange ndibaza tuzosubira duhure twongere bico tuyazi mu gihe tuzoba twabonye filime ahigeze ndetse n'abakunzi banyu aribo bacu batubwira tuti mwaragize mwakoze ikorwa ciza tuza kuraba ivyo abakunzi bacu batugejeje filime rero ni filime imwe ivyumviro bikaze cyane yego nukuri vendredi de l'autre semaine itariki 8 umuntu azocegwa kuri AGP Films channel ya AGP Films nukuri ndibaza ko azohoma okay bumva iyo twumvise impano shasha twumva nyine kumenga ni ibintu bisanzwe ariko mwumvise ko ni impano shasha ariko zifise ubumenyi kandi zifise n'abazikurikirana twashimira abakoci bacu badufata kugongo ngo twaturimo niyo mpamvu natwe twigora tukazana ivyumviro bituma cinema itera ije imbere agusubira hasi yego yego inyigisho vuba zirimwo novuga ntiharageze tuzirabira nabyo ndavyinshi nza kuvuga ariko vendredi sinzi ariko wumvise guhemukirwa nyene ntubifata nka vyabiye Parma turacari kumwe
turi kumwe cyane. urakoze cyane. Ufise ubumenyi, ufise filime umaze guha abantu, itandukaniro riri hehe kuri Trahison n'izindi zabaye kumbure n'izi zose? Antuka itandukaniro rirahari. Okay. Kandi na cyane cyane ko tutoguma dusohora ikintu kimwe gusa. Yego. Ni nayo mpamvu mu byo dukora byose dutegerezwa kuraba intambwe twariko kugira ngo tujye ku yindi ntambwe. Rero filime igiye kuza ariyo Trahison nukuri ni filime izo bimeze neza cyane kandi ndizera muyo nasohoye Antuka narabivuze no mu biganiro nagiye nkora ko nakiriye amatelefone nk'abantu bashika 5 bakambwira ati nukuri ibintu wakinye n'ubuzima bwanje wakozeko. Ndizera yuko muri iyi filime igiye kuza bazorengangira nka 10 kuko ivyo ndabihamya. Rero ndazi ko abantu bokageza isaha bivanye n'ama promotion ari kararengana abantu bafite inyota nyinshi cyane. Novuga ati ahubwo bihangane gato biri kuziko biriko birabira. Ariko bigiye gusha mu mwanya utari muremure. Okay. Wow. Mutu nucunda bariho duhereza. Ifoto zanyu zavugishije abantu siri tubagaruka kuri Parma uravuga ati none no mukobwa hari nyambaragira rimwe rimwe agasitaza abantu come on no mukobwa ABCD ati none gu promotinga filime ni mpaka batwereka amaguru yabo nibindi ati nta yindi nzira nziza bafise bokoresha none tuzozikunda kubera batweretse inzobe zabo nibindi. Parma uri kurakira gute public ira kujajinga kuno kuntu rimwe na rimwe ukamenga bavuga ngo no mukobwa je nabi ariko araca mu nzira itiri musabagabo? Oya je nabagabo ntirimutsa kandi twa ifoto ni foto kandi nibaza yuko Antuka nta foto nabana ari foto je ni gusa kuko ni foto ziri hanze abantu bose bariko barazibona. Nibaza ko ntabwo ari foto zitirimutsa. Oya ni bisanzwe. Nta bihimba bimwe bimwe mu bikugize ugira ubwoba bigiye hanze ukabona ati mugabo bino bintu bigiye mu maso y'ibihumbi n'ibihumbi menga si byiza gose? Antuka umuntu abagizwe n'ibihimba yani vyibanga niko no cita sehemu za siri. Wewe ndio sehemu za siri. Lakini nachoweza kuambia watu sikuwahi kutoa nje sehemu zangu za siri. Hapana. Hata wewe ukitizama zile picha utasema kabisa kuna sehemu fulani ambayo si ya sehemu yake asili aliificha. Sijawahi kutoa. Lakini hizo sehemu wanakwambia eti zinazidi moja. Kama zipi? Hata wewe mwenyewe tayari umeshaziona. Zile sehemu ni kama yani zipi labda? Reka ngaruke gatoya muri runo twanse. Reka ngaruke gatoya muri runo rwose. Kuko impamvu z'abadukurikirana zitambuye ko reka mvuge icyo baza kumva ari benshi. Nabo Kiswahili mimi niko mtoto wa da. Ninaweza nikaongea Kiswahili. Najua hata kama kutokea Jumapili hadi Jumamosi au sio bana. Nukuvuga ngo kona kivuga bugaca buki bagwe impamvu z'abadukurikirana barakubwira bati yego ari bihimba nyamukuru ariko haro n'ibindi umuntu ashobora gufatira ko byerekeza no ku bindi bikaba byogerageza umuntu ati none no mukobwa ko ahakwa kubitwereka byose ubwo n'umurundi kaza bushitse naho hano ndiko navuga ibintu nagiye mbona mu ma-comment atandukanye je nkacangira ubwo batubwo Kamariza umukobwa w'umurundi kazi umukobwa mbere anasenga ubwo nturi kuragerageza abantu nkaca ndimvira rero ati nimba ari byo menga iyo ngendo mwoyihindura ni comment z'abantu nagenda bona sino jewe ayo maso arabye bintu nayo mfise. Okay. Nukuvuga ifoto zarasohotse nivyo ariko ubundi bwobwo cende umurundi kazi. Okay. Wana shima mbere wo kwitsitso kugasaka kwa ina runyonga hariya. Rero uko biri kose je ndiyuba kandi buri kintu cyose nkoze sikuvuga ngo mba niyibagiye. Antuka nibaza yuko ifoto ziriko zisirikira ni foto nyene nta
you don't care nta nico birenze bitwaye. ni foto kandi nta si ukuvuga ngo ntaco biduhaye ariko nk'uko wabivuze ngo zitirimutse oya ni foto nyene zisanzwe Okay. yego nawe zitera engineer wako kantu ntakubona kuko na wewe nabonye mwigeme iki muri ahantu mu buryo budasanzwe niyo nzira nziza yanyu yo gupromoting ibintu canke hari n'impamvu ijya foto yasohotse. bon je cyo novuga kuri ivyo iyo turi muri mujanye na industry ya cinema twebwe ntabari twebwe tuba twinjiye mu buzima bw'andi bantu burya bijya bintu donc uko twabikora kose twibaza kubona twebwe Okay. ariko hariya hanze hariho umuntu yitekaniye burya birimo neza twe natwe tutabigaragariza umusanzu ni kwerekana isi ukuntu imeze twebwe rero bijya bintu by'amafoto iki je suppose ko atabari jewe ngomba kwereka ibintu babandi bari hanze Okay. bariko barakora rero ariko nkuko baza kubona jewe burya baza kumfata nk'umwana mubi ariko biyibagi nk'aya masaha urazi ko hari abantu babirimo neza jewe ariko nibereye hano ariko usanga bakwiste kwijya foto washaka bazoba bariko barakomanta hari igihe ushobora usanga bakora ibisumba ibyo twe dukora rero nico kintu kenshi naba niyumvira umuntu agiye muri industry ya cinema avuga ati none karabaye agiye muri cya bintu oro natwe tuba tugiye kwerekana ubuzima bwo hanze kubera ko bijya bintu nta muntu baba bikora muri cinema ngo bikunde. Wow. Ndaza ko bakumvise cyane Kamariza, Palma, Evelyn, ninde Princess. Wakoze kuza dutegereze igikorwa cyane nibaza ko ejo kizovuga cyane kisutana n'ibindi kizovuga birenze ibi. nawe wakoze kutwakira kandi turakwishimira cyane. Yego. Yego. Mugira umugisha. Nawe ugira umugisha kandi ugire aho uba wubaha. Wow. Bwana engineer. Karame. Wakoze kuza kuri Diko Entertainment. Ati namwe nakoze kutwakira. Kubera ko ni gake ushobora kugenda ko urashobora no kujya gutembera ku muntu ugasanga akubwiye ko atamwanya afise cyangwa akubwiye ati nta bantu nakiye. Okay. Ariko je nkuko navuze ngo mbenda haje ariko ndashimye ko mwadufashe neza vraiment. Nejo nibaze ko bikuze tuba turi kumwe kubera ko nahakunze. Okay. Yego. Wow, kizazi sana ndamushimire cyane Santreze Maboy, ndamushimire Venice promoter abanye natwe muri kino kiganiro. Namwebwe mwese mwabanye natwe from zero to hero kuva ku munota wa mbere gushika ku wanyuma. Wandanye muheze gigoho muri hose. Mani barinde cyane. Ibazigame turashaka cyane. Hasta la vista. Diko Entertainment.